Igenekerezo rya 10 gitugutu kuma kutashe amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wo kurwanya ibiyayuramutwe. Muri iyo ntumbero ishirahamwe gishinzwe kurwanya ibiyayuramutwe mu Burundi ABMPD mu Funyavunyo bafashwe mu mugongo n'ishirahamwe SADE ryatunganije kuri uyu wa 12 gitugutu ikiganiro cyo guhanahana ivyiyumviro kugira barabire hamwe intambamye na cane kubijanye n'abihereza ibiyayuramutwe. Havyarimana Valentin aserukira ishirahamwe ABMPD amenyesha ko atabiharuro nyezina bizwi by'abavyihereza, ariko akavuga ko mu bice bitandukanye vy'igihugu usanga harimwo abavyihereza, haba abanyeshuri, abana bo mwibarabara, mbere no mu miryango itandukanye. 5 ku 10 usanga baramaze kwihereza ico kinyobwa. Dushaka kuvuga igitigiri ngo kigaruka kubera mu gihugu cy'u Burundi nta enquete iraba yerekana igitigiri c'abantu ibiyayuramutwe, ariko ngiye kuraba haba mu mashure, haba mu bana bo mwibarabara, haba mu miryango, turafise benshi batwitura batubwira ibibazo bafise ku bana babo. Iyo muri ko murayaga nka mu bana 10 urashobora gusanga 5 bamaze kunywa ibiyayuramutwe bitandukanye, ugasanga hariho abamaze kuvyumva kumviriza bibanye n'agakuku, hariho n'abandi bakubwira ati ndazi ikiyayuramutwe icarico. Murumva neza yuko ibiyayuramutwe mu gihugu cy'u Burundi birahari mu gwaruka na cane mu miryango, mu mashure, ndetse no mu bana bo mwibarabara. Ivyo biyayuramutwe birahari. Aisha Ismail, umwe mu bahora bihereza ivyo biyayuramutwe, arashima ko ishirahamwe ABMPD ryamufashije nk'abarezi bituma ahinduka mu ngeso mbi zitandukanye yahora akora, agahamagarira abandi kuvavanura no kunywa ibiyayuramutwe kuko bibakwegera mu ngeso mbi. Natanguye kunywa urumogi, itabi, inzoga n'ibindi byose bijya tumva twita amabusta muri umwanya. Mfise imyaka 13. Ndabibamo imyaka 17. Ubu Imana ishimwe kubona yarankujije n'aba père éducateur ko tubavuga bo muri association burundaise pour un monde de paix sans drogue. Baramfasha. Uko bamfasha muri umwanya ndagenda ndiyumvira ibibi byose naciyemwo, numva ndababaye njenene, numva n'agahinda kenshi mu mutima, kuko ubuzima jewe nabayemo sinovuga ko ari bwiza. Bwari ubuzima bubi bwatuma urwana muhira, nuko abavyeyi niba abavyeyi sambana ko ndavyumva. Rero muri umwanya ngenda vyumvira, numva ko naramenje cyane. Mu mwanya nibwira ko ivyo nivyo yari umutsi, umwanya nivyo nashimikiriza cyane mu buzima bwanje. Umwanya numva ko ndabikunda n'umutima wanje wose. Asabye n'ugwaruka umwanya wowe uri muri ivyo bintu no gusaba kandi no kwinginga ufata ingingo hakiri kare, kuko ingingo yo kubivamwo niyo nziza gusumba. Jewe muri umwanya ndafise abagenzi nk'abangahe 5 barenga, bose bapfuye nabi, bafana ama overdose, bafana ama cancer. Batubwira imisi yose kutabi riherezwa muri cancer, nituvyumve, ariko jewe naravyiboneye. Havyarimana amenyesha ko abihereza ibiyayuramutwe atarabo gukumira no gutunga agatoki, ahubwo bo bayagisha nk'abavukanye mu kubereka inzira nziza bofata yotuma bavavanura n'ivyo biyayuramutwe. Abantu benshi bafata ibiyayuramutwe babana ko amagara yabo yononekara, no gukunda ari abantu babatunga agatoki, ugasanga amubonamwo ubwicanyi, amubonamwo ubusuma, amubonamwo amabi yose. Bajya abantu rero iyo uriko uramutunga agatoki, ahubwo umutumye gusubira muri bya bintu, acavuga ati noneho nta kindi gikora, reka mbandanye. Bakunda kuvuga ngo ni yale, avuga ati ni kwa kundi nyene ari gupfa narapfuye. Ariko twebwe ico tuvuga ni gute? Tuvuga yuko umuntu umaze kubona ko ari ibiyayuramutwe si uwo gutakaza, si uwo guta no kumwiyegereza ukamubaza impamvu yafashe ibiyayuramutwe, kuko zishobora kuba ari ingorane ziri mu muryango, zishobora kuba ari ingorane ziri mu mashure, cyangwa abantu bamufata nabi. Ivyo rero ni bimwe mu byo twigisha abantu yuko igihe umuntu anywa ibiyayuramutwe si uwo gutunga agatoki. Ikindi, iyo abantu bamaze kugenda muri ca kigo cakira abantu bagenda n'ingwara zo mu mutwe, aho abantu benshi bita kwa Rujanti, umuntu baramutunga agatoki, yahora kwa Rujanti, yatorose ibitaro. Ayo majambo niyo
atuma aca yononekara mu mutwe bigatuma adashobora kwikontorora. Mumenya ko abana bo mwibarabara ari bamwe mu bahura n'ibibazo bitandukanye bivuye ku biyayuramutwe baba bihereje.